ibyo wansabye waransabye urukundo ndarukwima hako wibuke ko naguhaye ubugenzi ubwo bugenzi bwawe rero urabugumana ubu nibisanzwe niwabona ngo myenda nakwiruka inyuma uzoce wibaza ko andoze ko ndasaba kandi unyumve bava hindura ikiyaga ariko ivyo ntibishobora gukunda bwira basi nkora ikikubwira uvyemeye ahubwo ncagurira itariki yumva nawe mubwirako nasabye ivana murosa ngoye ndakwinginze uvyemere hama jewe wagoye ndakuronderana nakubura sindi ngaho siniyakiriye je bibaha imitima iratandukanye okay nanje umutima uratandukanye umunwa wanje ntiwonyemerera kubinuma kumbure nawe nzokomera kugukunda ndasabye mwaka kanya yiva sinda mubure no sishaka kumutakaza bava nimba ari byo mpagariye vraiment ndashobora kugusiga nkagenda zombire cyo kuzandirirwa mu ntuzenya mu nzu inza ndigaragaza mwijoro gusa umvise shagi wowe bwa budahangagwa bwawe je nibwo nahanga oya no umunuko wumbwira yuko je no guma mu minuko gute yo mwiwese umurango wose none ubusuma bwo ntiwari ububaye imyaka ingahe ntiwari wa ariko ntamburujwe yaza nkiyo ushaka nze ndirirwa izo pepo zo muri wese zize ziranja
Shaje vraiment numva ico baciza kweri wo bimubwira Ivan ukamubwira ati burya rero jewe yavaye kumenyana nawe Joachim mutoyi wawe kwari usanzwe tuzinanye nivyo mbona vyo ba fresh nawe ubundi uciye uvuga ngo ibintu mubigira ibanga Ivan abimenye vyo hava bivyurindi sura ugasanga murashwanye kweki wabimuhishije nyene ibintu vyinshi nyene bo inamugiriye isa niyo Joachim yangiriye ko Joachim namuhamagaye nawe kugira ndamubaze ko twabigenza kuko urabona no kungana nja gusaba akazi usanga byantwaye amadeplacement menshi naba rero wiyaranje basi byibuka basuka bitenase nkani mirega mani kugumanga nanje ndakunda wera ndakubitwa n'ubuzima ugasanga vyahaye naba rero ugira ico ukoze urabumvyare nk'umugenzi kweri kandi akora nk'umuvukanyi mfise kuraza nta wundi muntu mfise afasha nkuko no ngahari usanzwe utugwanako abakwera ukora ikintu kimeze nk'igitangaza kweri bwa nanje ndabayeho birumvikana cyane gusa hariho amafaranga nari nabitse kugira nze kuyahava nawe yari yansabye ariko reka nje ndayaguha ubwo mukobwa muraberanye kandi ujya mukobwa n'uwa proje abakobwa rero bazibakenera udufaranga twinshi udufaranga tw'ibiki amavuta utuntu tumwe n'utundi amamega ubwo umuntu atakaza afise usanga biba bigoye nawe ubwo gusa ikintu numva cy'amahera bagomba umpe wowe urayihojeje ariko vava ukaraba ukayamuha kuko abakobwa barishofa ushobora kumwima amahera ukamusigurira ngo bayahaye jewe bikaboneka nabi we banzuhe ntaco uvuga je nta ngorane abandi yihanganye ndakubita inzu bifuza usumbura ndane yaranje nk'umuntu w'umugabo. No bro, I'm at her bank. Sindi banki yiwe nibaza yuko asabye amahera simpaka nje ndayamuha kandi ico dupfana n'ujya burya nigihambaye gusumba ico dupfana nawe. You are my bro. Reka kumbwira mu Jamaica muhumusi n'impungu aje kusineza neza. Ndayabonye izina ry'Imana. Sajya Mungu. Abenda gushika ko nandi event. Chérie, nagomba ndakubaza. Ivan na Vava ni bari mu bantu ba mbere bishimye kuri ino si? cyane sheri Ko naho byumva? uwo munezero rero nari nifuje hagiye ufise Sure.
Yes. ntwengera turabere. Okay. Babe, Oui. ikintu kimaze iminsi kinshanga mu mutwe ni ukuntu umunezero utabera henshi rimwe, ni ukuntu umunezero uza kuri bamwe abandi agahinda kenda kubamara. Rero Bisigura. yeah, okay. Ni ukuvuga je nawe igituma twishimye tunezerewe tubayeho neza nuko urukundo rurahari hagati ya jewe na wewe. Rero ikintu cama kinza mu mutwe igihe ntari mu kazi, igihe ntariko ndiyumvira wewe, nakababaro ka brother wanje petit frère. Petit frère yakunze umukobwa, aramukunda by'ukuri bimuvuye ku mutima, ariko petit frère yatanguye konda ibyumviro biri mu kumusaza asohoke hanze atura amashashi kubera umukobwa yamwase. Umukobwa yamwase agereka ko no kumubwira n'amajambo mabi, amajambo by'ukuri ateye agahinda, ngo uri igikuri, uri umutwakazi. Nabyo nibuka mubwira ibintu byinshi, ngo uricaye for real. Imana yaba yari impaye ayo mahirwe nkigisha abakobwa bose bo ku isi bakamera nk'uko umeze, canke ikampa amahirwe yo kuvugana nabo nk'abaye ati hariho akarorero keza aho wiva umutima wahengamiye kuri Vava. Shira umwana mwiza ndabikunda, ariko umenye ko hariho abakobwa babi, abakobwa b'inzigo, kuko ibasu umuntu umwase utamuhakanira mu bugwaneza. Birababaje. Sheri. Ndumva Mutonya we yarababajwe cyane. Teye ubwoba. Gusa hajya mu rukundo si bishobisho, ni imitima ihura. Hagiye kumbura umutima wiwe wakunze utamukunda. Icyo namusaba no kwihangana. Hama kuba aba yarakoze ayo makosa naho kwabaye kutamenya. Hajya iyo wishuye umuntu nabi, kumbure hariho igihe nawe aba afite ibindi bibazo mu mutwe wiwe, ariko muzomuharire kuko nawe yabikoze atabizi. Wait. Umutima wanje wihuta kubabarira, wihuta gukunda, ariko nomenya ubutumye twebwe babiri hagiye kuva nk'umusazi umwe, abana babiri. Niba ari n'ikibi no kwiga kugikora, ariko nawe basi akababara kumva ukuntu bijyana gusaza umuntu.